umukama mwese ndoreza umukama muri mwibanga ryo kwihebera Imana bakristo mwaserukiye abandi muvuye mu maparuwase yose ya Diyoseze Nkuru ya Bujumbura bakristo mwese basangwa musanzwe musengera ngaha nitugire Kristo kuri uyu munsi rero hejuru nguko mwabibonye niho twahaye ubwahuro muri Diyoseze Nkuru ya Bujumbura Yubile y'imyaka 2025 Eklezia ya Yezu Kristu imaze ivutse ngaha ku isi. Nguko mubizi hari kuri Pentekoti ya mbere Yezu amaze kuzuka hanyuma kurira mu ijuru, abatumwa bari bakoraniye hamwe mu nzu yo hejuru basenga, niho mutima mweranda yabaza ko kumwe n'abaraho bose, maze baca batangura gutahura neza ibanga ryabo ryo kuba bagendanyi ba Yezu, banduruka ngaho barangura ubutumwa bwo kumenyesha inkuru nziza Yezu yari yasize abatumye kumenyesha ku isi yose. Iyo rero niyo Eklezia turiko turagirira Yubile. Nguko mwese muca mubitahura, si Eklezia igarukiriza imbibe gusa kuri Eklezia Katolika y'ubu nguko tuyizi, kuko twese abemera Kristo igihe yavuka twari tukiri kumwe. Nico gituma akanyamuneza two kwitwararika kuza turagasangira na bose, cane cane abo bose bitwa ba Kristo, kuko twese twavutse turi bamwe. Ndasavye abo dusangiye ubutumwa ngo muri ca gihe cyo gusenga dusaba ubumwe bwuzuye bw'abitwa ba Kristo bose, iri jambo muze murishimikeko kuko rirahambaye. Twese ko twavyawe na data yarungitse mwana tukavukira muri mutima mweranda, dufise vyinshi vyo dutuma dusubirana kuruta ivyo dutandukanya. Ku munsi wa Yubile nk'uyu ni vyiza ko tuvyibukanya. Ndateye akamo rero n'abavukanyi bacu bene data ngo bumve ko nabo Iyubile ari gwabo, bakunde rero dusangira urugendo, kuko nanone dusangiye Imana imwe mu butatu bweranda, ibatisimu imwe ikura ibicumuro by'abantu n'ukwemera kumwe kuduha umwizero umwe. Bavukanyi, Iyubile tuyitanguye uyu munsi dukurikije indinganizo umuvyeyi wacu Papa Francisco yaduhaye igihe yagira ati mpejeje kugurura umuryango mweranda kwa 24 Kigarama. Namwe bepiskopi dusangiye ubutumwa ndabasavye kuzoca mwugurura Iyubile namwe mu masengero mvyeyi yo mu madiyoseze yanyu yose, muze mu mpera umwaka mweranda ba Kristo. None ba Kristo nkunda, ndahimbawe no kuyipfuriza Yubile nziza. Nimwakire mwese umwaka mweranda twiherewe n'umukama, umwaka mwiza. Uyu mwaka wa Yubile isanzwe y'Eklezia yacu, Papa yashimye ko twowumara twishimikije iri jambo ngo umwizero ntutetereza. Ni jambo dusanga mwikete Paulo mweranda yandikiye Abanyaroma mu kigabane ca 5 aho atangura agira ati none rero kukwemera kwatugize intungane, twarasubije hamwe n'Imana kubw'umukama wacu Yezu Kristo, kubwiwe dufise uburyo bwo gushikira mu kwemera bwa bwiza dutsimbatayemwo, kandi turahimbawe mu kwizigira ubuninahazwa bw'Imana. Si ivyo bisa, turahimbawe kandi no mu bitugora, tuzi ko ibitugora bivyura ubwiyumanganyi bukavyara
ubudahinyuka nabwo bukabyara umwizero, nawo umwizero ntutetereza, kuko urukundo rw'Imana rusasagaye mu mishaha yacu kubera mutima mweranda twahawe. Mbega ni kuki Papa yadutoreye iryo jambo ngo ribe ari ryo ritubera nk'agakoni twoguma twishimikije muri uyu mwaka wose wa Yubile. Umuvyeyi wacu Papa Francisco yihweje aho isi yacu igeze, ingene hari ingwano n'imidurumbanyo hirya no hino ku isi, akabona n'ingene abantu batari bake basa n'abihebuye. Yihweje ingene cane mu bihugu vya Buraya benshi batakinezwe n'ivy'ukwemera no gusenga n'ibindi nk'ivyo. Yaciye aduhamagarira rero twebwe abakristu kwishimikiza ukwemera kwacu dufise mu Mana, maze kumwe kwa Musa ari mu bugaragwa kumwe n'igihugu c'Imana, tuba abantu batambuka bashingura, tugendere hamwe dushigikiranye, kubera ukwemera n'ukwizigira biduha ingoga zo kubandanya urugendo no gufasha abandi kubandanya urugendo nabo nyene bamaze kwihebura. Muri iryo jambo ryo kuba basangira rugendo ku bw'umwizero wacu, les pèlerins de l'espérance, harimwo kudacika intege imbere y'ingorane izo arizo zose zo muri ubu buzima turimwo. Ntitugacike intege, kuko turi kumwe n'Imana dufise vyose, niwo mwizero wacu. Uwacitse intege ntava hari, ntatambuka, atakiva hari naho aguma mu ngorane nyene. Harimwo kandi iciyumviro co gushigikirana. Mu bisanzwe ntawe ugira urugendo rweranda bita pelerinage ari wenyene. Pelerinage ikunze kugirwa n'abantu bari hamwe mu migwi baza barashigikirana. Rero umuntu ajana n'abandi bakamarana urugendo bakaremeshanya. Niho haha rero Iyubile izorangwa n'ingendo nyeranda zizoza ziragirwa zerekeza abakristo mu bibanza vyagenwe. Ababishobora kandi bifise cane nk'abazungu baba hafi bazokwishikira i Roma, bace mu muryango w'ingoro y'Imana ya Petero mweranda, aho huguruwe umuryango wa Yubile bazoza baracamwo, bashike mu ngoro y'Imana, bigishwe ijambo ry'Imana, basenge, birege, bahereze inkuka y'imisa, bagabane gutyo ivyiza bidasanzwe vy'umutima, ivyiza vya Yubile. Muri iyo ntumbero rero hari ikirangamisi camaze gutegekanywa bafatiye ku migwi y'abasangiye ibanga canke ubutumwa. Abo rero bazoba bavuye mu madiyoseze yose, kandi bazoba bameze nk'abagiye guserukira abandi. Ariko ntibizoherera ngaho, kubera nyene ko benshi ari abatazoshobora gushika i Roma. Umuvyeyi wacu Papa Francisco yaciye ategekanya ko mu madiyoseze yacu, mw'isengero mvyeyi y'ayandi masengero yose muri diyoseze bita Cathedrale, bokugurura Iyubile mu gushinga umusaraba mw'isengero, kugira ngo abakristo bazoze baraza guha icubahiro uwo musaraba, nabo baronke inyigisho, basenge, birege, bahereze inkuka y'imisa, nabo baronke ivyiza bidasanzwe vy'umutima, ivyiza vya Yubile. Uwo musaraba nurya mwabonye harya
tuzowimura gatonya tuwushiraho hakirurutse kugira ngo uje wese mwisengero aca ubona n'ingoga acaza kugira iyo migirwa ndababwiye kugira ngo ashobore kwironkera ibyo byiza by'umutima bihagaze kuri yubile y'imyaka 2025. Vuba rero tuzobamenyesha urutonde rw'imigwi twifuza ko yoronkaho karyo kukugira urugendo rweranda baza mu ngoro y'Imana yo muri iyi Cathedrale Regina Mundi. Muri rusangi urutonde rw'imigwi izoza kugira izo ngendo nyeranda ngahi wacu ruzogerageza kwisunga ikirangamisi kizokurikizwa i Roma kugira ngo mu gihe hazoba kumbure hari bakeyi bashitse kuduserukira i Roma abandi benshi babe bifatanije nabo bari ngaha muri Diyoseze. Dukurikije ikirangamisi cyategekanijwe i Roma, hani wacu twabaye turafata ikirangamisi mfata kibanza gikurikira. Mu kwezi kwa mbere kwa Nzero hazoba yubile y'abakristu bakora mu byo gutumatumanako amakuru. Muri Ruhuhuma yubile y'abakristu bo mu nzego z'umutekano n'ukwivuna abansi. Muri Ndamukiza yubile yabo mu by'amagara y'abantu be n'abagendana ubumuga. Muri Rusama kwa gatanu yubile y'ingo abageze mu zabukuru be n'abapfakazi. Muri Ruheshi yubile y'abari mu mihari be nabo muri za communauté nouvelle baca biyumva baribo. Muri Ruheshi nyene yubile y'abakozi ba leta abikorera utwabo n'abasa nabo. Muri Ruheshi kandi hazoba yubile y'abari mu rwego rw'abasaseredoti bose. Mu mpera z'ukwezi kwa Mukakaro gushira Myandagaro yubile y'ugwaruka. Mu kwezi kwa Nyakanga yubile y'abamenyeshamana. Muri Gitugutu yubile y'abari mu miryango y'abihebeye Imana. Mu kwezi kwa Munyonyo yubile y'abakora mu by'indero n'amashure. Bavandimwe nkunda, ngico ikirangamisi mfata kibanza gishobora guhinduka congewemwo iyindi migwi canke hakagira batabishobora. Tuzobigarukako mu nama buca tubatumiramwo. Mugabo iruhande y'iyo migwi umwe wese arahamagariwe kuguma asenga yibuka ko yubile ari igihe c'inema n'imihezagiro bidasanzwe. Mbere kugira ngo Ecclesia ibidufashemwo, umuvyeyi wacu Papa Francisco yaciye aturungika igisabisho tuzoza turavuga mu ngo no mu mibano yacu. Twongere tuze turakivuga ku misi y'Imana no ku misi mikuru dukoraniye hamwe, tugivuge harya imbere y'uko umusaseredoti asozera ibisabisho rusangi. Imbere y'ugusozera nsabo bose bafise ico gisabisho tukivugire hamwe, ariko mukamwumvise ko tuzohora tukivuga harya bariko barasozera ibisabisho rusangi, kuko nico gihe c'ibisabisho rusangi. Mufate abafise udutabo, sinzi yuko kirimwo. Abafise rero utwo dutabo duheze tuvuge ico gisabisho tukivugire hamwe.
tuve hasi. Dawe uri mwijuru, ukwemera waduhaye mu mwana wawe Yezu Kristo, umuvukanyi wacu n'urubeya rw'urukundo mu mitima yacu, nibikabure muri twebwe ukwizigira guhimbaye kumuzo w'ubwami bwawe. Ese inema yawe yoduhindura ababivyingira akamaro b'imbuto z'inkuru nziza zo kwambira umuryango w'abantu n'isi yose, mu kurindirana umwizero ijuru rishasha n'isi nshasha, kuko ububasha bwa sekibi buzoba bwatsinzwe, ubunazwa bwawe bukabona kwigaragaza imyaka yose. Ese inema ya Yubile yokabura muri twebwe turi ku rugendo kubwo kwizigira guhurumbira ibyiza by'ijuru, kandi gashungururira ku isi yose akanyamuneza n'amahoro by'umucunguzi wacu. Ese Mana uhezagiye imyaka yose woshimagizwa kandi ukaninahazwa, maze ishimagizwa n'ininahazwa vyawe bikamaho ubu no mu myaka yose. Amen. Nkundire rero nsozera ubutumwa nsubira kwipfuriza mwese Yubile nziza, nsaba Imana ngo uyu mwaka uzotubere twese koko umwaka mweranda, tuwuronkemwo ibyiza byinshi by'Imana, kandi tumenye kuza turabisangira n'abandi. Yubile nziza mwese.